Miss Malaika, Iterambere Byose, Mademoiselle Sava Mireille Antoine. Bagire uko uru munsi ari cyasango akenye batwe miliyoni oya ni cyasango yo kuja gutora ingurane muri ya koperative twiteze imbere imiliyoni zibiri tugiye gutora ubwo wani wasaze sa jenda mabizi umugore w'umusazi nimba bizi umwana mungi ngo miliyoni zibiri niko bizabahaba sha nuko muhinduka nuko muhinduka mushiga bibagiye ko natugiye dukorwa dufise natukuye mwishyirahamwe n'ukuri n'ubugiye gutora utundi kugira ngo tworore impene nazo reka dutari imbere ukongere bitawukewe umviriza rero ndakubwira nimba rigashyira hamwe ari umugabo wawe ngo yo ndakubwira hehe ose babibonye uyu waba mafite imisiyo mushiga mwereka ngende n'ukuri n'amafaranga nagusubiriyemo nimba rigashyira hamwe ari umugabo wawe rero udakunda n'ucyanjagura mushiga na hehe nawe n'ukuri reka ngende mutabisaba kumugora basiga uratwata gukunda rwose ahubwo rero reka ngende sha ahubwo rero yesu umubiri urusengera mushiga amasaha yaje ni mushiga reka nihute umubiri urusengera niyo ibyuma ugendeye oya nawe mushiga hamwe mu munezero uretse ko ndakunda reka ngende mwishyirahamwe turabisaba kumugora ntuzi rishyira urukajije reka nyine twiteze imbere reka tudateye imbere umushinga yacu twoshikako naho ndi mwanya mushinga na batatu n'umunsi ntagiye bizoba bivuye oya mushinga na nawe reka turabisaba ko kumugora abantu mushinga oya karibu yego mufatana mutosi umugore wanjye abuze ibintu abaye ari ibintu bari mu mufata rero aca yikumbagaza cyane nyine kumufata ibyo ni byo bituma mupfira oya ni indwara imufata aho iyo namuregura aca yikumbagaza agiye hano ngo ntabwo ari hariya hano umurara mwembi nukuri wenda mukunde nkugira ngo ukunde nukuri kigaba ukamuka nyine kubera naragukoye naragukoye ni mama no munsi shiri wawe utinamakuru watakatubwira kera mama nkuru uretse ko je ntabwo nkera misi yose urabizi mwe ndabizi ufite uzi yuko yaboko yacu yabeguye uduswe mirongo itatu sibyo biza n'umwanda mu rugo rw'uwanjye ahubwo rero byose ndabishora ninywera agacupa muriyo sheri ukuze gwiki ari ibintu mwe mubyina byose ndabishora ninywera agacupa imyaka nakugaburiye n'ibiki naje mvutse ibaje yihagaze aranye ko cyo mishiranye tutagora kwa imbere natwe utenda tijya ko dusigaranye zingahe utugurishe nimba genda umugabo nambaye ipantaro ndabishora naje ndakwebetse naje ndavutse jewe baragahita yihagaze tujya gukora tukorako natukorako aho byakabaye bikeye nazo nkora natukorako ego ni mawe nazo nkora hano iyaba
amacupa yawe nayo genda ujyane cyangwa ujye kunywa amazi aruzuye w'amasupi nimujana kwitwa umuhisi ego ati ndacanga ati ngaha nimba ujana kwitwa umuhisi kabikora cumi n'icyenda mba mu Gatumba nkaserukiye intara ya Bujumbura. Umugambi wanje kuko nabivuze ni wo korora ingurube n'inkoko. Kuva kera nari nsanzwe nifuza kuzoba umworozi. Hari umwaka umwe n'amezi 5 ntanguye umugambi wanje wo korora. Umugambi wanje nawutanguje amafaranga angana n'ibihumbi 300. Naguzemo ibiruguru 2 ndavyorora birarondoka kimwe kibyara ibibuguru 7 ikindi kibyara ibibuguru 9 narungutse rwose kuko izo ngurube uko zigwira niko zimpa umwavu mwinshi nanjye nkagurisha kugira ngo dushobore kuronka uburyo bwo kuzigaburira izo ngurube zanje. Kindi naco kuko ntifuza gutera imbere dumwe naratanze ingurube 3 mu kibano kugira ngo jewe n'akarere mbayemo dushobore gushika kwihangiro ry'imbona kazoza y'igihugu cyifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060. Hama undi mugambi nashize ku ruhande ni umugambi wo korora inkoko z'ikirundi. Inkoko z'ikirundi nazo natanguranye inkoko 2 zirarondoka ubu ngeze ku nkoko 9. Ubu ndabye umutahe wanje natanguje w'amafaranga 300 narashoboye kunguka cyane nanjye ndibwira ati félicitations naribwira ati félicitations kuko ibitungwa ntunze bigeze biri mu gaciro k'amafaranga angana n'imiliyoni 3,200,000. Hama intambamyi nagiye ngira mu mugambi wanje kubwo kubura abaganga b'ibitungwa hafi narapfishije ibibuguru 5. Indi ntambamyi ngira nuko mu ngurube ntunze nta suguru mfisemo. Iyo hageze kwimisha ndinda kuja kwirondera ku bandi bayifise. Hama rero mu gihe no wamaze gutsinda iri rushanwa cyane nkaronka umufasha no cyangura isuguru kugira ngo noroherwe mu kwimisha ingurube zanje nkongera nkimishiriza n'abandi kugira ngo shobore kwinjiza n'udufaranga na dukeye kugira ngo ngaburire za ngurube zanje. Kindi naco fise indoto yo kuba nko mu myaka 5 iri imbere zobe mfise iraro ry'iwanje ry'ingurube zirenga 50. Ingurube zirenga 50 n'izindi naragurishije. N'inkoko zirenga 1000. Hama ikindi naco mu gihe noba mfise iraro ry'ingurube inkoko zirenga 1000 nanje noba ngize ico nterera mu iterambere ry'igihugu mu guha akazi abandi bantu abakozi kugira ngo nabo umufuko wose uronka amafaranga umunwa wose uronka ico utamira. Hama ndashimiye nyakubahwa murongoye ishirahamwe Prodea, nyakubahwa murongoye ishirahamwe Sefako, namwe bashitsi bahire mwashoboye kuza kutwumviriza murakoze cyane gushika hano. Ndabifurije umunsi mukuru mpuzamakungu mwiza wahariwe abakenyezi. Murakoze. Amazina yanjye yitwa Ishuranje Arima, hafite imyaka 21, banaserukiye intara nziza cyane ya Mpunzi. Nkaba niga mu mashuri yisumbuye ya kaminuza mu mwaka wa 3 wagira Dayamari. Umugambi wanjye akaba ari uwo gukora amata y'isura y'umutungo.
ukuntu nipfiriye gukora amata y'isoya naravye ngira ejo amashuri ndavuga ati nigiye kintu nokora cofasha gutera imbere ndetse igateza imbere igihugu canje niko kuraba mu mutungarana nayimariyemo ndaraba amata y'inka agiye azimba ugasanga hari n'abantu batayafungura bivanye n'imibiri yabo kandi usanga nakugura amata y'inka aravuga ati amata y'isoya abantu bose usanga bakeneye amata gusa ari abantu bataronka bayafunga bataronka kuyanywa hama niko navuga ati umugambi ndawukoresha ndatangura ndabikora barayakunda barayakunda amata aryoshye ari afite indemamubiri nyinshi cyane ku magara y'abantu hama umugambi wanje niko ndawukora ndatera imbere ushobora kuronka inyungu y'ibihumbi 10 ku munsi ukwezi biranyungurira niko gushanja binjigari ingamo rya marayika innovation awards kuvuga ati ndonke abantu banshigikira ndaba kunosera imbere niyo kuvuga tutangiye kugira umugambi ukomeye cyane tera imbere ndetse ateza imbere igihugu canje ndose n'akazi ubundi kwaruka dukorane dutere imbere twese hama abantu kandi ndashimira ishyirahamwe y'isefako yumviye gutunganya ipiganwa marayika innovation awards kugira abigeme nkanje turonke aho twerekanira imigambi yacu abadufasha gutera imbere ndetse nkashimira by'imbamutima porojeri yemeye kuyishyigikira kugira turonke aho twerekanira impano zacu imigambi yacu abanganyije mwese mwaheze amatwi ndabashimira cyane mugire bose mwiza murakoze cyane abanaserukiye intara nziza ya Gitega niga mu mwaka wa 3 wa kaminuza abafise umugambi wo gukora sositomate dabishyize mu matomati jewe nkitangura aho mvuka muri province ya Gitega turakunda kurima amatomati cyane kandi hariho n'abandi barimyi usanga tubana bayarima gose ndetse n'abadandaza baba badandaza amatomati baridoga cyane yuko itomati zitabikika kandi zikaba zimbuka cyane nuko rero kutabikika niho niyumviriye gucangira uwo mugambi wanje wo gucanza ndahingura iyo sositomate nziza narirya mu Burundi dusanzwe tudakora amasositomati cyane tuyarindira akava mu bindi bihugu byo hanze nitangura nari mfise amafaranga angana n'ibihumbi 100 ariko uko nkora ndabona yuko ngenda nubuka buke buke aho ikiro cy'itomati usanga kigugwa ibihumbi 4 nkashobora gukuramo sositomati 5 nkungukako ku gihumbi kuri imwe mu gihe nakoze nyinshi ku munsi ndashobora kunguka ibihumbi 10 ibihumbi 20 kuko usanga ndiko ndunguka menshi aho ngeze ubu ndashima akabijya karimo iyo sositomate yanje nuko nkoresha ibiterwa kama vyo ngaha ntiriko ndashiramo bijya biterwa biba bihimbuye bivuye ahandi hantu iyo sositomate yanje iraryoshe cyane kandi irafasha abantu baba bagwaye ingwara zo gukama amaraso abo bose baba bagwaye ingwara z'ibisukari cyane cyane urutomati ni ingirakamaro ku bavyeyi bibungenze ndashimiye cyane ishyirahamwe Sefako ifatikanije na Prodel yadufashije mu gutegura rino rushanwa igashobora kudushigikira ndashimiye cyane nongera nsaba yuko bodufasha mu kwiteza imbere kugira ngo dushobore gufasha urundi guharuka dukorane neza imigambi yacu bandanye itera imbere murakoze cyane nitwa Ana Agnes nkavuka mu ntara nziza ya Muyinga nabaserukiye mu ihiganwa Marayika Innovation Awards Macadamia ni igitego nk'ibindi byose kiba cyane cyane mu ntara ya Muyinga Ngozi Kayanza na Gitega Macadamia ituzaniye akamaro kanini cyane ku magara y'abantu iyo ufunguye neza kino gitego cya Macadamia ubagwaye umutima n'igisukari ibipimo ntibiheza ngo biduge bimanuke mu hahandi nyine ikadukingira kanseri ikadufasha gukomeza abandi bafise indwara yo kuvungwa ry'amaraso bigatuma amagufa akomera kuri bandi barwaye imitsi iragoroka amaraso agatembera neza kuri bandi bafise ikibazo cy'umugongo kuri babandi nabo bafise kwibagira cyane ntibasubira kwibagira
gukangurira gukwirakwiza kino giterwa kugira ngo kigere kure hose hashoboka umwirimizi ashobore kubironka ntidushobore kwicwa n'indwara kandi kandi dufite igiterwa cy'amakara kugira ngo tugishore no hanze abandi baze baraduha amahera y'agaciro nifuza ko mu myaka 10 iri imbere atamuntu n'umwe yokwicwa n'indwara ya kanseri n'umurindi w'amaraso y'ubwonko kandi dufise igiterwa cy'amakara. Abarundi barayamaze bati ntabushwe n'ibishwa. Ikivugo cy'uyu munsi ni ushigikira umukenyezi mu iterambere rero mbona kazoza igana ku 2040. Ndashimiye cyane ishyirahamwe Sefako yoroganije ihiganwa Market Innovation Awards hamwe n'ishyirahamwe Sefako. Gitega imyaka 20 abandi mihiganwa rya Market Innovation aho umugambi wanje no gukora ibirato. Icyatumye numvira uwo mugambi wanje nararavye sanga ngaha akeshi mu Burundi durumbira kwambara ibirato bivuye mu mahanga cyane rimwe na rimwe ugikeneye ugasanga kirose bivanye n'uburyo kigezeko karonga je byarigeze kumbaza ingwara nagiye ndahura nazo mu mugambi wanje nk'ibitangura umutwe wabaye mukeya abaguzi ntibashotse bahurumbira ivyo ndiko ndakora bamwe barambira ko bizimvye abandi bakambira ko bitameze neza. Maze gutora inyishu y'ibibazo byanje narakoze imyambaro myinshi ishoboka abaguzi bagenda bakunda ivyo ndiko ndakora ngenda nunguka natanguwe umutahe wanje fise 50,000 umwambaro umwe nagurisha 15,000 ubu aho ngeze warungutse nkabashobora gusohora imyambaro 1,000. Akabijya rero kari mu mugambi wanje ibirato bimeze neza ibirato birumbirwa na bose ariko cyane cyane abamama n'abigeme ubona ko nanjye mberewe urabona rero ndabyambaye ibirato byose gutambuka bivanye n'uwari wese ndashimira Simba Mutima kode hamwe n'isezerano Family Company yo yemeye gutunganya rino higanwa kugira ngo natwe dukora udukorwa duto dushikirwe nkaba ndabasaba ko mushigikira mu mugambi wanje nkatera imbere kugira nkateza imbere n'igihugu cyacu. Cette occasion pour dire à toutes les femmes ici présentes, bonne fête à vous. Je m'appelle Naïma Nakenti, je suis licenciée en département de statistiques, en département de sciences et technologies, en faculté de statistiques. Tout d'abord, je voudrais vous parler du pain. C'est un aliment consommé par tous, petits ou grands, et à n'importe quel moment, matin, midi ou soir. Cependant, j'ai remarqué que dans certaines familles, c'est difficile de se permettre d'acheter du pain. Permettez-moi de vous rappeler que le pain moins cher coûte 600 francs. Prenons alors, par exemple, la famille qui est composée par 6 enfants, 8 enfants. Vous comprenez que s'il veut prendre des petits déjeuners, ça peut aller jusqu'à 10 000 francs. Tenant compte de ce problème, j'ai eu l'idée de la mise en place sur le marché des pains de maïs. Le pain de maïs, et on va avoir les pains moins chers qui coûteront 300 francs. Vous pouvez me demander comment c'est possible. On va faire des calculs. Vous savez tous que les pains de maïs sont beaucoup plus cultivés ici au Burundi. Et sa farine est très présente sur les marchés et ça coûte moins cher. 1 kilo coûte 3 600 francs. Et la farine coûte 7 000 francs. Vous comprenez la différence qu'il y a. Alors, pour la transformation, on va parler de la transformation. Les pains qui sont sur les marchés sont fabriqués à partir du farine, à 100%. C'est du farine. C'est pourquoi le pain moins cher coûte 600 francs. Et la fabrication du pain de maïs, on utilise 98% qu'on utilise, c'est la farine de maïs. Et 2%, c'est la farine. Du coup, le pain moins cher coûte 300 francs. Alors, la transformation du pain de maïs va contribuer à la multiplication des pains sur le marché à un prix favorable. Je veux prendre cette occasion pour vous proposer l'agriculture sous une autre vision, avec la transformation
du pain, avec la transformation du maïs en pain de bonne qualité et en grande quantité. Je vais passer au remerciement. Je remercie la société CEPACO, Proder, de nous avoir soutenus pour avoir organisé cet événement, et aussi nous offrir des opportunités et aussi soutenir nos projets. Merci. Et d'abord, une petite question. Saviez-vous qu'un bon sol est comme un bon médecin? Je vais vous expliquer. Je réponds au nom de Cynthia Ishimwe. Je vous présente la province de Muyinga et j'ai un projet intitulé « Promouvoir l'usage des engrais biologiques, plus précisément le produit appelé Purna Sampurna ». De nos jours, nombreux agriculteurs utilisent les engrais chimiques. Et ce sont ces engrais chimiques qui causent beaucoup de conséquences sur notre environnement, comme la perte de la biodiversité, la pollution de l'eau. Et ce sont ces engrais chimiques qui causent aussi des conséquences sur notre santé, comme les cancers. Je ne peux pas aussi oublier qu'il y a des agriculteurs qui manquent de moyens pour cultiver. Alors, c'est pour cela que je suis ici présente pour vous présenter un projet qui est la solution de tous ces problèmes, la solution qui nous conduit au développement de notre pays, surtout à la vision 2040, de pays émergents 2040, pays développés 2060. Plus précisément, le troisième objectif qui est le développement de l'agriculture créatrice de richesse et catalyseur de la sécurité alimentaire. Alors, le produit Purna Sampurna, que vous voyez ici, est fait à base des bactéries. Il y présente beaucoup d'avantages, dont il y a l'amélioration de la quantité, de la qualité des cultures et l'amélioration du rendement des cultures. Il présente aussi des avantages sur l'environnement, comme l'amélioration de la fertilité du sol. Il est aussi applicable à toutes les cultures. Ce produit, pour le promouvoir, je commencerai par la sensibilisation aux avantages, la sensibilisation de la population aux avantages de ce produit par le biais de la communication. Ensuite, je vais soutenir les agriculteurs en leur offrant une assistance technique et en les aidant à créer des débouchés commerciaux. Et puis, vous tous, je vous invite à utiliser le produit Purna Sampurna dans vos champs pour cultiver, afin d'améliorer notre santé, afin de protéger notre santé, protéger notre environnement. En terminant, je remercie l'entreprise CEPACO et le programme Proder qui a organisé notre événement. Merci. Je l'achète à 130 000 francs. Un sac de 100 kg d'arachide, j'obtiens un rendement de 80% de beurre d'arachide. 500 g de beurre d'arachide, je le vends à 13 000 francs. Donc, 80 kg de beurre d'arachide, j'ai 160 boîtes de beurre d'arachide et j'obtiens 2 80 000 francs. En enlevant les coûts des travailleurs et les imprévus, je peux gagner 1 million de francs uniquement juste avec un sac de 100 kg d'arachide. Et là, c'est juste avec le beurre d'arachide. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers investisseurs, bonsoir. En effet, en visitant les agriculteurs, j'ai remarqué que malgré leur dur travail, ils peinent à en tirer un bon revenu. Et le potentiel de l'arachide au Burundi est complètement sous-estimé, créant ainsi une situation de précarité notoire au sein de la population.
Je réponds au nom de Sarah Mireille Antoine, amoureuse et passionnée par la culture d'arachide, et je représente fièrement ma belle et jolie province de Bubanza. Mon projet est intitulé La valorisation et la culture d'arachide. L'arachide est l'une des cultures les plus rentables au monde, mais souvent sous-exploitée au Burundi. La majorité est vendue brute, ce qui limite la valeur ajoutée des agriculteurs, et cela nous freine à créer de la richesse et de lutter contre la pauvreté et la précarité au Burundi. L'arachide ne se limite pas uniquement à la récolte. Mon projet consiste à transformer de l'arachide en divers produits, notamment l'huile d'arachide, la pâte d'arachide, la farine d'arachide, des snacks et pourquoi pas le charbon écologique à base de la coque d'arachide. De ce fait, j'encouragerai à tous les agriculteurs de bien produire leur production afin de donner aux consommateurs d'accéder à des produits locaux et naturels fabriqués au Burundi. De ce fait encore, contribueront à la réduction du chômage et de la pauvreté au Burundi. Mesdames et messieurs, pour l'arachide, il y a la forte demande des produits naturels et locaux. Le marché est en pleine croissance et il y a possibilité d'exportation et ou des partenariats locaux. Notre modèle est simple. Nous achetons directement aux agriculteurs, nous transformons sur place et nous vendons à travers des courts-circuits et des partenariats locaux. Transformer l'arachide, c'est transformer des vies. L'arachide est dans notre champ comme un trésor. Apprenons à la mettre en lumière et à la valoriser. Je remercie l'entreprise Cefaco, je remercie Proder d'avoir pensé à nous les femmes et spécialement en cette journée de la Journée internationale des droits de la femme. Merci de votre attention. À l'Université des Grands Lacs en psychologie clinique Barton. Je suis également la fondatrice de la société Victoria's Company, spécialisée dans la transformation des patates douces en biscuits et en farine. Après avoir remarqué le problème de gaspillage des ressources dans l'importation des biscuits, le manque des produits nutritifs alimentaires au Burundi, la forte dépendance des produits importés au Burundi et la non-valorisation des produits locaux comme la patate douce. En effet, comme solution, j'ai décidé d'opérer la conception Made in Burundi en transformant des patates douces en biscuits sains, nutritifs, abordables et accessibles à une population large, ainsi pour contribuer au développement durable dans notre pays et rejoindre le slogan de son Excellence, le Président de la République du Burundi, pays émergent 2040, pays développé 2060. Nos clients sont les enfants, les adultes, les alimentations, les boutiques et les points locaux. L'impact de notre projet est de réduire le gaspillage des patates douces et de réduire le gaspillage des patates douces et de créer la création d'emplois chez les jeunes femmes et les jeunes. En l'occurrence, je remercie Proder et Cefaco d'avoir pensé en nous à cette immense journée internationale des droits de la femme et j'en souhaite même en les souhaitant bonne fête. Restez en beauté, chers dames. Merci. mwese murashobora kwibaza tugenda bashinga naye bapasoni abashitsi bahire mukoraniye ngaha mwiwe cyane. Nitwa Uwizeyimana Devote, nkaba naserukiye intara ya Muyinga, ndi ngaha kugira ngo ndababwire ivyo nesheje kuvuga. Umugambi twise ni wo kugwiza ubwatsi. Mbega Devote ivyo bintu wavyiyumviriye gute? Maze kubona yuko aborozi bibagora cyane rimwe na rimwe mu gihe ciki aho dushobora kubura ubwatsi, niho niyumviriye icyiyumviro
niyumvira ati mbega nobigenza gute kugira ngo abenegihugu bariko barorora boroherwe niho naje ndavyiyumvira ndagira n'ubushakashatsi ubwo biri mu vyo nkurikirana no kw'ishuri ndatora ko ushobora kumeresha ibinyantete ukoresheje amazi make atani ukoresheje ugakoresha ikibanza gito nk'uko kandi tutibagiye ko ngaha mu Burundi wacu tuguma tubona ibirana ry'abantu ariko iyasi kaguma ari yayindi uyu mugambi rero uje kubikemura byose tuzokoresha ikibanza gito tugabirire ibitungwa byacu neza hama tushe turonka n'umwimbu ushimishije aho rero ndavuga ngo wiki ndavuga kandi ko n'ivyo bitungwa byacu bizogira amagara meza hari igihe bironka ubwatsi buba bwanyagiwe hagiye ko ibica bitandukanye ariko ubwo bwatsi jewe nkora ni ubwatsi bwiza cyane buba bwateguwe neza n'isuku aho atangwara z'ivyaduka zishobora kuza ngo zitere ngo vyavuye ku kunyagirwa n'ibindi mbega devota ubwo bwatsi naho bakabivuze tubitaho bigenda gute ni kiro kimwe cyonyene nkoresha cy'ibinyantete nkategura novuga mwavuze ko atakurijamo negura ahantu hatengeneza ndakoresha n'imbaho cyangwa se nkakoresha amaplastiki nkashyiraho izo ntete zanje mu buryo mba naziteguyemo hama nkashyirako amazi nkaza ndabikurikirana ati mbega devota bimara ikiringo kingana gute ni ikiringo c'indwi imwe gusa iminsi indwi ukaba uronse umwimbu bya bitungwa byacu ntibizishwa n'inzara kuko nzoguma ndabikora jewe rero nk'ibitangura kuko nyene nari nkiri umunyeshure niko ndacariwe byaransavye uburyo naho atari bwinshi cyane ariko nyene nk'umunyeshure bikatugora aho nakoresha nk'ikiro kimwe nkashyira ngaho nkagomera ubu nkaba ngeze ku rwego rwo nshobora gutegura ibiro 20 navuze ko ikiro kimwe nagikurikiranye neza gitanga umwimbu w'ibiro 7 ibiro 20 muca muvyumva ko hari ibiro 40 mu ndwi imwe gusa gutyo tukaronka umwimbu ushimishije devota ari ngaha kugira ngo ashimire mwese muri ngaha anabasabe erega mu gushika kuri rya terambere rirama tuzokenera muramuja mu maresitora veterineri tuzomukenera mu gihe twabikurikiranye neza devota rero ari ngaha kugira ngo bikemure shigikire devota mumufashe kugwiza ubwatsi ibitungwa bifungure neza gutyo tuze tugire amagara meza twanazifungura norangiza ndabashimira Froderi ngaha Sezerano Company yateguye ibicishije Sezerano kugira ngo devota abe ngaha avuge nawe ikiri ku mutima kandi rero gusiba wocererwa turongiza ndabifuriza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariye umukenyezi presentation nakoze ijanye n'ibintu bijanye no kufumbira imirima ukoresheje ibintu amazi yavuye mu mpene tukajya amaseyi ubu rero rero numvise kurunda sampuru yakora ibyo bintu n'ingene bitekera bigatinda bikajya nk'iryo tuba tubona n'ingene bidapfa gatoya twumve dukora muki ubitekera gute bimara ikiringo kingana gute no mu bifuza ari cyakoze ndatekara murakoze Purna Sampurna mu bisanzwe yitwa solution complètement complète. Iyi Purna Sampurna rero mu kuyikora dukoresha les bactéries amabactéries twese turazi yuko isi yimbura isi iryoshe ari isi igwiriyemo amabactéries. Rero twebwe turafata amabactéries les vers de terre hama tukazimultiplier comme ça tukaja duhinduramo iyi produit mubona kumwe. Hanyuma mu kuyishira muri bino turafise amamashini abishiramo akaca apfundikira arapfundikira de façon que ata vapeur isohoka kugira ngo ntibe nite kalite yayo hakiri kare. Hama mu gihe itakoreshejwe ifise durée y'umwaka wose kugira ngo tuce tuyireka itange izindi zikora zimeze neza.
yavuze yuko ifasha ibintu byinshi ku magara y'abantu bamwe barindiriye bijyanye na dosage kuko mu bisanzwe komplement alimentaire canke ikama birahura n'intambamyi cyane y'urugezo afata bamwe barashinzwe yego cyane twaranagiye kwa muganga tubwira ko umuntu wa mbere atarafungura n'amajana makadami ko yabanza akajya kwa muganga akaraba uko bikura n'umubiri wiwe cyane zirenga izo nkoko zawe zigaburira bimeze gute zigabura inkoko zanje kubera ari iz'ikirundi ziritorera ndafise akarima nateguye ziza ziratoratoramo aho uciriyemo izo nkoko igihumbi zose zoja kwitorera oya mu gihe zoba zamaze kugwira nozubakira nkazironderera n'abakozi baza barazitaho ni hamwe naca mvuga ko noha akazi notanga akazi kugira ngo nshobore kuronka abashobora kuza kunkorera kundabira izo nkoko zanje hame ngo gushorera hejuru afite isoko y'ahantu mushorera izo nkoko uno munsi nyine kuva ngahari bazitahanye cyangwa gufite ikomeza izo nkoko gushorera zose amategeko oya kuko umugambi wa rero nari kuwutangura ntibise inkoko nkeya byari bikiri mu migambi vuba naharura ko ndamutse nsinze iri rushanwa naca ndabikora vuba nkarondera aho marshe ikintu kimwe naba interesi mugabo numva biriko birancanga wavuze ngo hariho imbuto utera izo mbuto nashaka kuzimenya n'aho uzikura n'ingene izo ntete ingene uzitegura aho ziva kugira ngo uzokenera kugira izo mbuto azorabe ingene yobitegura ikibazo mubajije plutôt hama arabajije ati mbega Devote mwatubwiye imbuto mwakoze ubwatsi mutegura ariko ntitwabitahuye neza byarije nashaka kugira ngo mbe nobasigurira mujya mwanya sinashobora byose rero Devote bigenza gute wavuze ati izo ntete ni zihe nabivuze ko ari ibinyantete aha mu Burundi kenshi ibidushobokera ni intete z'umuceri intete z'ibigori intete z'amasaka ivyo byose birashoboka tugategura ubwo bwatsi neza cyane cyane ibigori kubera nitwe dukunze kwimbura je navuze mu ntara ya Muyinga je nkaho mvuka nyene mu ntara ya Muyinga ibigori birimbuka cyane gutyo na jewe cabifasha bacibaza ati mbega uba wazikuye ndazigura nkazigura ku kiro hama nkahita nkabitegura sinzi ikindi kibazo waguze ati nuruca ubigenza gute kugira ngo natwebwe tuze turabikora ivyo mugabo kubera arataka kiwanje urashobora kuregera nakubwira ati navuga nti ko mwanyituye reka najewe narakoresheje ingufu nyinshi kugira ngo mvumbure ivyo Devote iyi mishana y'abigeme ku bukerebutsi bwabo na esprit de créativité et d'imagination ndakambaze muri bo abigeme batatu hari uwa mbere mugihe atweretse amabiswi yagiye mu bicuruzo uwa kabiri mu batubwiye umukate ugizwe hanini n'ifu y'ibigori abakora babiri umwe nagomba ndabaze ibyo bifungurwa byanyu birahurumbirwa cyane biraronka isoko ku buryo mubona byoshikana urwaruka rwinshi kurundira bigateza imbere n'igihugu bona wa mbere wa gatatu yatubwiye twakora
bya mode ibintu ufashe ngo bivuye mu biribwa ibyo bineze byo muri byari byo nawe nyine nashaka ndakubaze ibyo bintu akora n'ibindi ibyo bintu akora mwebwe ngamatire tubwire ibyo bintu yavuze no bari iki ibiki nawe nyine ikibazo gikakiyongera ko ibyo bintu birahurwa cyane birafise isuku abantu benshi bibaza yuko imideli ibinyamideli bidashobora gufatanya na agriculture cyane na elevage tuvanye tutambuye kuri elevage ishaka dukora ibirato amashakoshi n'imipira kuko sinikora na jenyine afise sinikora na jenyine afise ashaka kubihindura rero umunyamideli agaragaza ibikorwa yakoze rero karaga Burundi ifata nk'aho urengo iby'umunyamideli biba bifise agaciro cyane dushima kuimporta hanze ibintu babandi baba bakoze alors que natwe dushobora gukora ku byerekeye agriculture y'imibibe vegetale ushobora kuyikora iri naturelle n'ishakoshi bashobora gukuramo n'ishakoshi dutoya nk'abamama ishakoshi zirahari ku bamama kubera abamama n'abakobwa tuba dushaka udusire dutandukanye byose ni komande zabo ibintu byose jewe nahagaze bwanjye guserukira ibintu byafashe dufatikanyije na agriculture elevage ndabereke yuko mu Burundi natwe dushobora gukodiza ibintu byacu byiza kubera nta muntu adashaka kuberwa nta muntu adambara rero mu kurima ndabarya abarimyi barafise niyo nariko ndasaba yuko fadera na sepabo mudushigikire kubera inyimbu abantu barabinegisha ndamukuru niba kunya ahantu hasigara harima n'ahantu hamwe kandi kantite yayo ni nkeya dushobora kuronka kukeya amateyasiyo menshi niyo mpamvu tutari dushaka mudushigikire ndashaka kwishura ukuntu twaba dukora izo sositomate ukuntu twaba tuzikora ku bisanzwe niyo mpamvu najya guperezanta ino poroti dusanzwe dukora ni asosiyasiyo turi abantu witi dukorera igitega mu magarama ntituratangura gukora kubera ko turaproduce dufite imashini zikeya ntituraronka amafaranga yo kugura amambaraje niyo mpamvu najya gusaba muri shyirahamwe mudufashe tubandanye dutera intege dushike kure ikindi kibazo bambajije cyo noba ndazikoramo uno munsi sinashoboye kuba nogenda igitega ngo nzane ngo kubera dufise amaproduit fini sinashoboye kuba naja kuyazana ariko navuze ko tutararonka ambaraje niyo mpamvu najya gusaba dukoresha amabeterave tugashyira n'amatomati tugashyiramo n'ibitunguru ariho bafise ikibazo cyo kuhashyika aho dukorera mu gihe tutararonka ambaraje zo gutekera ngo nayibashikanire ngaha iyo nari nazanye niyo nari nabaye kubera bari bavuze ati ni ngombwa muzane produit fini nari nazanye iyo mfise hafi ariko mwo bafise ikibazo cyo gushika igitega yoza nkamwereka aho dusanzwe dukorera niyo association turi kumwe nabo mukabona ukuntu tubigenza mugashobora kudufasha tukaroka n'izo ambaraje tukabandanya twiteza imbere murakoze cyane sositomate mu gihe twazikoze tukazikora neza ziramara amezi 6 zitarava. Moi, j'ai un grand marché. Donc, je l'encourage à produire des produits avec plus de qualité qu'il en faut. Je relève à des fruits de l'Ichouane à manager avec mon marché qui est dedans.
nuko avec kugira ngo kampani yacu itere imbere dutegerezwa twese je dois d'abord les sensibiliser kugira ngo batahure pourquoi bariko baracritika parce qu'il y a abantu bacritika batazi exactement les bienfaits de la machine et donc il faut que tu vas sensibiliser tu vas bamenya les forces de la machine parce que leur force ils ont tout avec mon entreprise. Batije nimba umugambi wanje ururumbirwa n'ugwaruka rwinshi n'abantu benshi inyishu ni ego birarurumbirwa cyane nta muntu n'umwe arashorera igisuguti canje ngo agende bose baragaruka kandi ikindi cyiza naco ni uko turabizi twese ko ifarine izibye cyane mu gihe turabizi twese ko ifarine izibye cyane ariko dushoboye kwirimira ibijumbu tukabanza tukabihingura ifarine biratworohera cyane ugasanga turungutse amafaranga menshi kurusha uko twari gukoresha ya farine doble rero ego birahurumbirwa cyane kandi offre ni ntonya demande nayo ni nyinshi niyo mpamvu naje hano muri Malayika murakoze ikibazo babajije yuko abanje ise abakiriya yego mubabandi kenshi baragerageza kuba kubera ndetse bakuriye nyinshi zakuvaye kuri komande maze umuntu arabanza akagera ku konti akagera kazite yifuza akaba ariyo ikoreramo Darizo miliyoni ushinga washitse miliyoni zibiri yego ni ma kuri wa usora nakunda kwinjira ku mutima atahagenda guha amakuru meza oya wazarizo miliyoni zibiri amanimera amacupa nitenda toya rinjira n'ikimusuka miliyoni zibiri nitenda amakuru uri mushingana wibagiye uko uno munsi ari ryasango ukabwengirwa twibe miliyoni zibiri oya ni ryasango ryo kuja gutora ingurane muri ya koperative twiteze imbere imiliyoni zibiri tugiye gutora ubwo we ni wasazi jenda wamabizi umugore w'umusazi nimba bizi umwana mw'inkoko miliyoni zibiri niko bizabahabana sha nuko muhinduka nuko muhinduka mushinga bibagiye ko natugiye dukorwa dufise natukuye mwishirahamwe n'ukuri n'ubu ngiye gutora utu kugira ngo tworore impene nazo reka dutari imbere ukongere bitawugiye umviriza rero ndakubwira nimba rigashyira hamwe ari umugabo wawe ngo yo ndakubwira hehe ase babibonye uyu waba mafite imisiyo mushinga reka ngende n'ukuri n'amafaranga nimba rigashyira hamwe ari umugabo wawe rero udakunda n'ucyanjagura mushinga nahe nawe n'ukuri reka ngende muturabisaba kumugora basiga uratunda gukunda rwose ahubwo rero reka ngende sha ahubwo rero yesu umubiri urusengera mushinga amasaha yaje ni mushinga reka nihute umubiri urusengera ni nk'ibyuma oya nawe mushinga hamwe mu munezero uretse ko ndakunda reka ngende mwishirahamwe turabisaba kumugora ntuzi ishyirahamwe urukajije reka nyine twiteze imbere reka tudateye imbere umushinga yacu twoshikako n'undi mwanya mushinga n'abatatu n'umunsi ntagiye bizoba bipfuye oya mushinga nawe reka turabisaba ko kumugora abantu karibu yego mufatana mu nzozi umugore wanjye abuze ibintu abaye ari ibintu bari mu mufata rero aca yikumbagaza cyane nyine ngo umufate
Suta uri Suta washitse Yavuye mwishira ha kono musu katonze habaye Suta Bimusiri kwa kanga no musini kuwa kabiri yo Suta waje mwishira nagiye mwishira hamwe bambaye miliyoni 10 yo Suta Zukuri yo aba makurate wazina rakoro none wabufise ibibazo Jessica gutahura lakini kiringo batanze cyo gutangura oya nta kindi kiringo batanze yo Suta oya batubwire kwanza kuri bavuze ko yashirahamwe kodera icyo tugendera yaje mu kirundi cyiza afashije abantu bose baterewe kuba Gereta inyotewe bashi unyumviriza nahomvye n'ukuri kodera yatugende ni wewe wihombe kandi ni wewe wigera usiba mwishirahamwe yakugende yakunde no musi umutima wajuranye reka kurira wowe uri umubyeyi kandi ibyo mupfa n'umugabo nabyo nzi utegerezwa kubandanya wihangana kuko mu rugo ko bimeze haba ibyishirahamwe nabyo utegerezwa kubyumvikana n'umugabo wawe ukabimwumvisha neza akabyumva kuko urabizi umutegetsi ko ari we bw'iterambere Suta ntanakimwe atazi Suta ntanakimwe namugisha inama canke wewe uramubeshe oya reka abagabo bose ntibemere imigambi ntibemere imigambi Sutana n'ukuri ntabagabo ibigambi jewe ico ndaguhanura nuko mwoja inama n'umugabo ukavyumvikana kandi niwihorere ntakuridahika niwihorere rero ndaguhanuye ko woteka Suta n'ukuri wowe wigiye niwigira ko nokubwira yomwe yo kuva mu gatondo bwoca bukongera bukira wewe n'akabayi ndagiye tuzoba dusubira Suta urakoze sawa sawa n'abavyeyi bavuye mu gahera nimundabira yogowe n'ukuri naco nakora mu guhanutsa uwo twubakanye ngo tujamwe inama n'ingingo turavuga ko kwiteza imbere tugateza imbere umuryango reka tugateza imbere igihugu naco nakora n'ukuri yumvira guturuko yumvira abana twabyaranye ariko ntawe natwe kenshi turashobora uye guhagarara n'umukenyezi ugafata ijambo mu rugo reka tukubona ikibwira rito wetoma we wogeni wompanga nuwe oya ntugire ndashize hasi narinje kukuraba waruneye ubwoba wetoma we nagenda kubona ndi hariya urya nitoma urabona narinje kukuraba reka ngenda kuraba kagatama kagenzi kanje reka shatuma shaguma bashizemo ngano nicyo gituma naguma mbona ubwenge zungu urazi rero mbega harya umugore wawe arakomeye n'abana ayo muhungu uri wajya oya urumva nuko umukenyezi wanje yaraje arambwira ati ngo ari umunsi yasanze ngo uriko urakubita umugore wawe ndavuga ati ariko watuma wewe reka kuzurunje mu byusa wavuga icyakuze hama wisubire ariko mugenzi kwari ukuguhanura umukenyezi si wo gukubita iyo mvuye arasenga akavuga nguyo onye tomajewe umugore jewe mbize niki tomajewe ubukene burwo buranyitse kiguma kimbwira ngo kigende mu mashirahamwe ubwiriza ndaguhanure mugenzi burya umukenyezi wawe uba waramuretse arajya mu mashirahamwe
bimwiyegera aho nimugwaye mu mutwe nimubiza abahari amashira uzokura ukagurumbora umviriza kesho twe n'abahaba umukenyezi wawe gukura rabaje umukenyezi wagira ngo yagakuroti akakuroti raba umukenyezi wanje inga isigaye yaravumye kubera iki umukenyezi mwene wawe umviriza umugabo umugore umviriza tendo umugabo umugore abamuri abagabo baje mu bicupa umviriza umuntu yandikwa n'umugore wowe urabizi ubwe nuko yagiye mu ishyirahamwe urabashyirahamwe bariye muri yitwa ngo yitwa yambwiye byaradutembereye tunazanye ayo mahera turaza namubwira ayo mahera bayakuye hehe urahetse wabungu kwanjye rurashyitse uvuye mungwa usatura amabuye gusa umviriza gusa kimwe urabona umufasha wawe agenda mu mashyirahamwe kubera ko umukenyezi niwe ngiye kwirambere nari nibagiye kagabanga kanje reka wewe ayo urize urishwa n'umugore wambirwa n'umugore gusa ukwiyumvira ko umukenyezi wawe nawe ukamureka akaja mu bakenyezi bagenzi bo nawe akiteza imbere none wokwemera akugauri woba wana Seni Mayambi Nukuri wana mukunda Nongera mukunda Nukuri kigara Ukamuganyene kubera naragukoye Naragukoye ni mama No muzi Seri wawe Tinamakuru Tinamakuru Otakambira tembo Mama guru Urati kote Ntabwe ngera misi yose Urayizi Mwe ndabizi Ufite Uti yuko Yamuko yacu Yaraguye Uduswe mirongo itatu Sijya biza n'umwanda mu rugo guhana ahubwo rero byose ndabishoye ninywera agacupa muriyo Seri ukuze gwiki ari n'intumwe mu byose ndabishoye ninywera agacupa imyaka nakugaburiye n'ibiki Naje mvutse ibaje yihagaze Aranye ko cyo mishiranye ko tubona kwa Paul imbere natwe Utenda tijya ko dusigaranye zingahe utigurishe Nimba je ndumugabo nambaye ipantaro ndabishoye Nati ndakwebetse Nati ndavutse Jewe barakete yihagaze Tiyo ngora tukorako Natukorako Aho byakabe bikere Nazongorako Natukorako Ego ni ma Nazongorako Hano iyo amacupa yawe nayo genda ujyane cyangwa ujye kunywa amazi arutuye Mama supe nimujana kwitwa umuhisi Nati ndacanga ati ngaha nimba ujana kwitwa umuhisi Kazikora Nati ndi ntatukwa kunya Nafuze kandi nahejeje Natukora ihende Yo giri Kazisibo
tutekane mushinga ibyo ni ibikimuru koko byahitaduka tuganira neza nakubwira ati wa mugabo we ureka kugira kwita umugore wa mugabo we ibyo ndubumitsi n'ibihugu byose ubona umenya ni bya goriyate rero nabo bishobora oke dushaka rero mutubwire ibyo ni ibiki sawa vuga kuru jewe muri urugo rw'iwanjye umugore arangaye abisaba habara iminsi yose byabize byinshi novuga umugore aracoma uwo mugore uyu bazurindire jewe ntabwo nagiye ndabasumira mugabo narijaga kwikora ku rupfu rufise mw'agacupa arahari nanjye kubera naragasuzugura nashaka ndamubwira umuhisi umuhisi hamwe yo kwirinda gusaduka akitwa umuhisi urazi ko mu rwego cyo kwitwa umuhisi umukenyezi si uwo gukurutwa umukenyezi aba bahungu bawe ubona batari bakwiregeje iyo tutahaseruka mufaso none ngo mwari mufuke n'umugabo wawe ndabizi yuko uri mu iterambere wa mbere tekanye kuko wewe ndumva wahagaze nk'umukenyezi mu rugo ariko hagahabwa amashingano aho niwo kwikebuka koko ufite n'utwo umukenyezi yahora yikurako twese dushobore narakubwiye rabagiye mu rugo rwanjye hari inka za kijyambere hari ihene mukundura abagabo nk'abo nibo bagihari bakwiye kwihanura bakabona yuko abakenyezi kuno nkingi y'igihugu abakenyezi turashoboye ndakwemeye cyane kuba wabujije kubigurisha kuko hakabigurisha byotuma bijya abana mu nzu wosanga nta n'umunyu afise mu nzu kandi abagabo gito barabaho kandi n'abagore gito barabaho ariko humura wewe ndakwemeye uri umugore kandi uri n'umugabo ndakwemeye cyane uhagarare magabo ucunge urugo rwawe ndakwemeye cyane mukenyezi wanjye ndakunda mutware wawe kuri kino kintu ugati umukenyezi niwe nkingi y'iterambere tumushyigikire imigambi igana ku mbona kazoza ya 2020 na 2026 murakoze cyane babikoze neza cyane n'imigambi myiza cyane rwose ariko rero mu higanwa haba hariho nyine wa mbere wa kabiri wa gatatu uko nyine bigendanagiye kubera ngaha hariho amakitere twakoreyeko hariho n'ayo twakoreyeko n'umunsi amakitere ya mbere twakoreyeko harabaye amadesansi harabaye amabyusi harabaye amarinki harabaye amasibi harabaye amafishi ibyo nibyo twakoreye ko bwa mbere uyu munsi naho twakoreye ku teni
twakoreye kuri demarche, twakoreye kuri demonstration des produits, twakoreye kuri introduction, twakoreye kuri développement, twakoreye kuri budget, twakoreye kuri commercial. Tumaze kwihweza ibyo byose twaciye duteranya amanota. Tumaze guteranya amanota twaciye dusanga deuxième dauphine ari Mademoiselle Wimana Cynthia, transformation d'officier en bataille de Gitega. Gitega ani umubone mwibuka. Première dauphine, tutarajia amanota nawe akiyaba irakoze like. Regardez kuandika nawe ni première dauphine. Miss Malaika, tutarajia byose, Mademoiselle Salva Mireille Antoine. Ego akurikiwe Mademoiselle Sarah. Mes félicitations mes filles. Et courage. C'est akaganuke miliyoni 2.5. Première dauphine irakoze, c'est akaganuke miliyoni 2. Félicitations. Wimana Cynthia akaganuka k'umiliyoni 1.5. Certificat photographe na Arabie. Destina mais certificat na bachwa kukurikira kwa doctora na certificat. Yigeme gwaruka ikangara bashinga nahe bapasoni baje gushigikira abari muri riganwa kugira amahoro n'iterambere mu gihugu cyacu. Uramaze kuba umugenzo mu migambi yo gushyigikira
uburimyi n'ubworozi ifashwe mu mugongo n'ikigega mpuzamakungu FIDA yuko ku munsi nk'uyu w'igenekerezo rya 8 Ntwarante aho twibuka umunsi wahariwe abakenyezi wahariwe amateka n'amategeko y'abakenyezi tukama twifatanya nabo twifatanya n'igihugu cyacu twifatanya n'amakungu kugira ngo natwe dufate iya mbere mu gushyigikira abakenyezi mu gushyigikira abigeme tubatera intege baseruka imbere bace mu iterambere bafate iya mbere mu kumurikira igihugu mu kumurikira abarundi n'abarundikazi mu bijanye n'iterambere mu kurangura uwo mugenzo imigambi yose ifashwe mu mugongo n'ikigega mpuzamakungu ahija hamwe igashigikira igikorwa kimwe c'abakenyezi kiba catowe muri uwo munsi. Aho turatugenda hirya no hino mu mitumba mu ntara zitandukanye gushigikira imigwi y'abafasoni n'imigwi y'abakenyezi imwe imwe bivanye n'icivugo c'uwo munsi. Birashika kandi umugambi umwe muri iyo akaba uvuga nti ari guca imbere ari gufata uruhara kugira ngo iyo migambi ibishyigikiwe n'ikigega mpuzamakungu FIDA yerekane ingene yifatanije n'igihugu yifatanije n'amakungu mu guhimbaza uwo munsi mukuru. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 umugambi projet ubonye ikigo cyashizwe imbere umukenyezi we nkingi y'iterambere umushyigikire mu migambi igana imbona kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 twabonye yuko icyo kivugo gifise isano rinini n'ibikorwa umugambi projet ujejwe. Icyo gituma rero tubihanuje abo dusangiye gukora muri iyo migambi ndangayibonye ngaha ruhande ya projet yo prepare bebe yo prepare twashimye rero yuko projet yoshigikira iki gikorwa cy'uyu munsi cyashizwe imbere n'umupfasoni yitwa Agnes Sezerano, aho mu mugambi wiwe Marayika Innovation Rwanda uko umwaka utashe yamategekanya ihiganwa yo gutora bamwe mu bakobwa b'inkerebutsi bitanga cyane cyane mu bijanye no guteza imbere no kwiteza imbere biciye mu gisata cy'uburimyi.
rero ngira ngo uyu munsi mwabubonye cyane cyane abo twahorana abo twari tumaranye igihe muri iyi migambi twitaho umunsi nk'uyu mwahora mubona yuko iyo migambi ya FIDA cyangwa muri iyo migambi ari guseruka kugira ngo ibaza benshi mugishika mwagumye mwabona protere mukabona piparupe mukabona piparupe mukavuma mwitega mu kinyorero ngira ngo ahava ahaguruka umwe warongoye iyo migambi abari batwakira abari we adushikiriza ibihava biranguka uyu munsi rero twashimye kugira akabijyambaye babandi turabahindurira kugira ngo tubagirire icyo bita surprise sinzi ko mwari yiteze yuko murazi ingene byatanguye sinzi ko mwari yiteze yuko ari umuntu muri abo bari muri iyo migambi y'uburimyi n'ubworozi ufashwe mu mugongo n'igega kuvuga FIDA ahava aseruka akabashikiriza akajambo abashikiriza amazi yazindutse ageze nta majambo menshi bivuga atari kongera kwemeza jesi yuko imigambi yose y'igihugu ifashwe yo mu gisara cy'uburimyi n'ubworozi ifashwe mu mugongo n'icegeka mpuzamahanga idahara kamere n'uwovuga ifata iya mbere mu gushigikira umukenyezi mu kwemeza yuko ata umukenyezi akumiriwe iterambere twamye turondera kuva kera na cyane cyane iterambere imigambi igana mbona kazoza y'igihugu muri 2040 no mu 2060 itoshika kwihangiro ishemeye igana ko umukenyezi ashizwe na cyane cyane kugira ngo ibyo bishikwepo nuko umwe wese cyane cyane abakiri bato twebwe ingufu zirazigabanuka cyo gituma duhimiriza cyane cyane abo bakiri mu rwaruka eka n'abandi na twebwe nyene yuko umwe wese ahari abo uyize abo utize akura amaboko mu mpuzu agatunganya umugambi agatunganya ishyirahamwe eka akijukira ibyo abazi kuvuga icyo ku rurimi rw'icyongereza bakunze kuvuga ngo bizinesi mu gushyigikira iri higanwa umugambi Proder wagombye kwerekana yuko uhimirije ugwaruka aho ruri rwose n'ubugwizi n'ubutizi yuko wa mugenzo uhiti yuko umuntu ava ku ntebe y'ishuri akavuga ati natsinze naronse urupapuro rw'umutsindo mbimbiye aho bampagaze ukwezi kazoza ndahembwa twashimye kwerekana yuko ibyo ari ibintu byataye igihe ari ibintu bitagishoboye gushikana kure ahubwo ibishikana kure ari ibi by'uko umwe wese ahari agira icyiyumviro novuga nti cyo kuraba utuntu twiwe yirangurira kumuzanira amafaranga
yamwamye mwumva bamwe bamwe imiliyoni n'imiliyoni begeranya mu tuntu dutoyi batanze. Rero izina yabo dusangiye kurongora imigambi yo mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi dufashe mu mugongo na Vida, izina ryabo bose dukora reka no ku izina rya mwese muri ngaha no ku izina ryanje nyene nagomba hembukire bwa mbere amasezerano agerene kuri iki cyiyumviro yagize cyo kuzaratunganya buri mwaka iganwa nk'iyi. Nshimire kandi n'aba batandukanye bagiye muri iri higanwa, reka abashoboye gushika muri iki gice cya nyuma n'abatashoboye kugishikako ariko bagize icyo cyiyumviro bati reka naje yewe seruka habona nerekane yuko hari icyo maze. Tukabakengurukira rero tubashimira kandi tubatuma yuko bamwe n'abandi aho baherereye bohimiriza urundi rwaruka bobera akarorero keza urundi rwaruka kugira ngo umwe n'ubundi agerageze kwitunganiriza kwironderera umugambi wo muteza imbere. Ubu tweje kuraba higanwa yari iri hagati y'abigeme ariko burya virtuellement kubitaboneka umuntu yokwibaza yuko hariho n'irindi higanwa ryabaye kuko murazi dukurikije novuga nti imico y'ikirundi twagiye turabamwo abahungu bake n'abagabo bake bemera yuko hariho umuntu w'igitsina gore w'igitsina mukobwa yomuja imbere. Ariyo twibaza yuko imisore itandukanye hirya no hino abakiri mu myaka ya hafi mu bagabo canke mu basore bumvise ibiriko biraba twibaza yuko bariko barakubita urutoke bati ntibishoboka barya abakobwa basayangane baboneke bashe kuko nabonesha kure hirya no hino natwe tukaboneka. Twifuza rero yuko n'abandi bakobwa bokwaba babinkerebuzi kugira abo bandi nabo nyene bakubita urutoki babandanye nabo nyene bavuga bati reka baravuga reka tugerageze twasumye gutyo ukumere ukwegane gukora guhiganwa kugira ngo ibikorwa bizamuke, ibikorwa ubuzi bugwire, imyimbu ugwire, amafaranga agwire, ibituma umuntu uronka bigwire, ibituma umufuka uronka bigwire. Nuko rero kuvuga menshi si kuko yamara nagomba nkengurukire abategekanije ihiganwa n'abarigiyemo, nagomba nkengurukire ababifashijemo, nagomba nkengurukire mwese bashinga ntaye bapfasoni rwaruka umwe wese mwiteka ry'Imana yamuteye kuba mwashoboye kwitaba ibirori, kuba mwashoboye kwihangana
by'amabyerane ahubwo nuko byaryoshe ntabuze twagiye nabi nibaza yuko ubwiko ibintu by'ibi byose biraza ababiteguye n'ababishigikiye tuzongera tubakosora twame tubone twame dukomeza umwakaka ibikorwa byacu umwakaka mu gihugu cyacu nuko tugira amahoro kugira ngo turangiza y'abantu biraba aborganije bavuze yuko akantu bateguye hasi aho resitora iri hafi yango baraza kutuyobora mwese muhace yovuga nti muhonje ku bifungurwa bitandukanye byavuye mu myimbu y'abarundi n'abarundikazi y'amahoro iterambere ry'umukenyezi y'amahoro iterambere ry'igihugu cyacu y'amahoro y'ugushika neza kubona kazoza ibihumbi 2040 turashimiye abantu bose tubakomera amashyi menshi kandi turarangije